What's up brothers, what's up my sisters, what's up everyone. Muri ino video ndakuzana icigwa c'ubwenge. Icigwa c'ubwenge gishobora kugufasha kwibuka cyangwa se kugendana gahunda zawe ukoresheje telefone yawe guys. Nzambona abantu bagendana ibitabo, amagenda ngo bariko barandikamo ngo okay ngo itariki ni ngo nakarantumiye mu rubanzuru ngo kugira se ndavyibagiye ngo reka byandike muri agenda. Ivyo bintu guys ukwamura vyibuka vraiment ukwamuribuka gutemberana ikaye. So muri no cigwa ngiye kukwereka ingene ushobora kwikorera akantu muri telefone yawe kakwibutsa gahunda zawe zose. Nyimba ari nk'urubanza ugomba gukora so watushobora kuri nk'umuphotographe nkanje mugahora n'umuntu mwibarabara gukubita avance itariki ni mfise mariage uzoze kumfotora ugahiga ingene ubigenza ugasanga byacanganye kuvyandika mu registre nta mwanya ubibonera. So ukoresha application imwe isanzwe sokana na telefone nta muntu n'umwe atayifise, hanyuma ukandika mu ivyo bintu hasigaye umunsi umwe ngo ivyo bintu bigere telefone yawe ikaza ikacikwibutsa ati gaya ibuka wa munsi kwa naka bimwe mwavugana. Urumva ko akantu k'ubwenge. Okay, tuza gukoresha application yitwa calendar cyangwa se calendrier. It depends on the language that your phone is using. Je phone yanje kikoresha icongereza niyo mpamvu handitse calendar. Okay, ndaza kubibereka kugira ngo mubitahure fresh. Telefone yawe urinjira muri application nkuko calendrier. Okay, hanyuma winjire mu kwezi kanaka ushaka kubisettinga, ishobora kuba ari September cyangwa gahindura ushobora kuba ari ukundi kwezi ngaho urinjira amezi murabona yose ko atonzeyo ngaha October, November ari nk'ikintu kizoba nko mu kwicenda kadufata nko mu kwicenda sivyo. Okay, murabona muri calendrier jewe hano kuri tariki 18 urabona hari kwa akantu kafise utuburungu tubiri ni kuvuga mfise gahunda zibiri. Aha ku itariki 13 naho nyene ndafise gahunda imwe urabona ko hari kwa kaburungu kamwe. Nkonje ngenda kuri lo 13 nkacanshyo ndako nkuko murabona chanti mariage Masabo yarishe avance ya 265,000. Urabibona ikibinyereka neza guys. Okay, uti rero wewe wobigenza gute ufise gahunda mwa cyazo wundi muntu nka lo 30 nchanza nkacanshyo ndako kuri itariki cyangwa dufate nka lo premier zo kwicumi sivyo. Lo premier zo kwicumi none nsanzwe mfise gahunda lo premier zo kwicumi October sivyo. Ushuzo kacyo ndako nkuko ico ncankora nchanza hano kuri plus kuri aka kantu ka plus nkacanda gafyonda ko like this, hanyuma nchanza nkacanshira ko task ko ari gikorwa kanaka mfiseho task igikorwa nchanshyo ndaho nkuko abana ino hejuru acanzana nshire ko titre y'igikorwa cenandika ko ti birthday Aniela alishe 150,000 avance de 50,000. Sawa, murabona avance ni 50k. Hanyuma ibi ubihejeje uciduga hajya hejuru aha all day aha urumva kugiye bati sawa. Aha ikintu cyukora urashaka gucusha ngaha ukinjira ngaha sawa. Reka kigumira ko ndaza kubereka ikintu kimwe cyo ino hejuru handitse save. Ushaka kuravya registra kuri email sivyo, ushaka kurabibika kuri email kugira ngo niwe wabika na telefone email yawe izobigarukane ibi bintu kanaka no hindura telefone cyo tugira save. Muza kuraba mu kwicumi lo premier zo kwicumi murabona ko akaburungu kace kazako lo premier zo kwicumi akaburungu kace kazako. Aha rero ikintu cingenze tuciye tuzi no kutuburungu dutatu urabona ni a day donc abari itariki izosone yako telefone yacu umva ubuje kuya schedule ubushatse kuvuga ati Google calendar izo kwibutse ryari hazigaye igihe kingandike kandi bakabasubiremo neza ucino kutuburungu dutatu ubushaka telefone yawe izo kwibutse hasigaye iminsi ngahe ngo ugo rubanza kanaka cyangwa se iyo gahunda igere a day, 3 days, 1 week, 1 month. Ushaka hasigaye nk'ukwezi telefone izo itangura gusonda ibikwibutse cyangwa hasigaye umunsi umva je neza ko gahunda nziza yo bari 1 day cyangwa 3 days. Yeah, hasigaye nka 3 days nk'ibi birafasha nabyo abantu basanzwe bakora ibintu byo gukotesha ivyuma gukotesha ibintu kanaka. Aha
ashaka je nko nahisemo one day kuko hasigaye umunsi umwe iki telefone citangwa guhurira ana kano kavi gasanzwe karimo twemeza nkuko yes gahunda zawe zose urashaka no kuziraba kuri list my tasks ukaraba gahunda zawe zose ufitanye n'abantu niki yes guys mu kwicumi okay nko urabona twigarukira no mu kwicenda October mu kwicenda September bane ko mse gahunda zibiri nkanje ro 13 murabona yuko ari mariage y'uwo muntu nje mu kwicumi October urabona ko nifite gahunda ya ro 18 urabona ko yamaze kubijamo gahunda ya ro 18 nawe nyene urabona ko ari birthday ya Aniela niki nikishika cyo guherena n'abateguriye mushaka ko pushinga video zacu zigere kure cyane ingene telefone yawe ushaka kuyibikamo amagahunda nyimba kano kantu utari bwakabone mbari ati sinaye bwakabone unkoreye umuti wandike muri commentaire ha mupartage hanyuma kandi ukaba wifuza ikindi kimwe ndagukorera guys nyandikira muri commentaire mbye ati ndashaka nkorere ikigwa kimeze uko wifuza kugura konti ya 1xbet iri professional guys wifuza kugura konti ya 1xbet I repeat it again andika ijambo sakabaganwa mu ndome nkuru hanyuma kandi dufite channel ya WhatsApp imeze neza washaka kujoininga ino channel yacu ya WhatsApp kuko ivyigwa byose ngaho bisangayo umva ikiza cyo kuja muri chaîne ivyigwa byose bisangayo ikigwa cyose ukeneye abajya abantu urusanga banyandikira ngo ikigwa kiniki ngo twarakibuze hano byose umve ubisangayo kuri chaîne ivyigwa byose mba natanze no mu mwaka uheze ubisangayo muri chaîne ntibivayo nico ciza cha chaîne niho bitandukaniye na groupe winjiyemo ikintu umuntu yatanze ntukibona muga muri chaîne nico yatanze mu mwaka uheze ugisangayo guys joininga rero channel yacu ngiyanshire muri commentaire link yayo nyimba video naho yiravye muri YouTube laba muri description ya video uza gusanga yo link ya channel hamu joining remember to use my promo code sakabagana to register your U1xbet account. Thank you for watching this video. Nonge ndabahamagara kandi kwamamaza ibikorwa byanyu twe turamamaza murashaka kuturondera murabona ko ubu buzima tubayemo ari kwamamaza ivyo umuntu akora hirya no hino bakakumenya amamaza rero ibikorwa byanyu ibintu byanyu bigere kure tuba tuhari buri gihe wifuza ikigwa ndagukorera wandike muri commentaire nabikubwiye je mba ndahari gusoma commentaire zanyu mba ndahari kubafasha ibi bigiye bitandukanye wifuza ikigwa cyacu cyose andika muri commentaire hanyuma kandi ukeneye kamera imeze neza mu manza zitandukanye mu ma evenement yatandukanye ni hano nyene wifuza create ama account ya 1xbet za YouTube za TikTok zihemba murashaka kuturondera mwifuza kandi kugura telefone Android naho kandi murashaka kuturondera thank you